Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muri ko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri nombonesha kure yacu ari na yanyu Muhuza TV. Uyu numwe tuje kubageza ko amakuru agezwe ko kuri ubu ariko haravugwa nga mu gihugu c'u Burundi. Namakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye. Turaza kugaruka kuri Guillaume Bunyoni, tuze kugaruka kuri Côme Niyonsaba yari engineer ajejwe inyubako zose za Guillaume Bunyoni, ndetse na Colonel Uwamahoro yapfunzwe yagezwa kuba ari ku ruhande rumwe na Guillaume Bunyoni. Mu minsi iheze inyuma yaho kagasho kadasanzwe k'Igitega kuzuriye Guillaume Bunyoni yungururijwe mu ibohero rya Gitega. Nagasho kubatswe n'abakozi bakora bahutagizwa kandi bahagarikiwe n'umukuru w'iperereza mu ntara nkuko vyari vyagenze mu ibohero rya Ngozi igihe hariko hasubirwamwo ngo hakire Generali Guillaume Bunyoni. Kuva Guillaume Bunyoni yungururijwe mu ibohero rikuru rya Gitega, akaba ari naho kandi Colonel Uwamahoro yari apfungiwe muri iryo obohero. Vyanavugwa ko ikibanza cari casigaye muri ivyo bibanza bibiri vyubatswe mu ibohero rikuru rya Gitega, vyubatswe n'ikigo cy'igihugu kijejwe inyubakwa obuha gihagarikiwe n'abakozi ibiperereza. Benshi bari batanguye kuvuga ko icumba cari gisigaye cari ca Colonel Uwamahoro. Ni mu gihe hari amakuru yavuga ko kandi hari umwe mu bihangange bitinywa cyane mu butegetsi kandi vyubashwe cyane nawe yari kwinjizwa ico cumba. Kuri uno munsi rero vyahinduye isura, aho benshi bari biteze ko Colonel Uwamahoro ari washirwa muri ico cumba cari gisigaye kiri hampande y'ico Guillaume Bunyoni arimwo. Kuri ubu Côme Niyonsaba engineeri yahoze ari umwubatsi w'amazu ya Guillaume Bunyoni, ari nawe yubatse yahagarikiye ibikorwa vyo kubaka inzu izwi nk'ikirimba ca Bunyoni, ndetse na Colonel Uwamahoro bakaba bakuwe mu ibohero rikuru rya Gitega hamwe n'ibintu vyabo vyose kuri uno munsi wa kane. Amwe mu makuru ava mu ibohero rya Gitega turaza kubabwira ivyo amasoko yacu yatangaje kwisohorwa mu iryo bohero ry'aba bompi n'ibintu vyabo vyose. Binavuga ko kuri ubu baba basubijwe mu biro bikuru vy'iperereza canke se bajanywe ku biro bikuru vy'umushikirizamanza kizigenza wa Republika Sylvestre Nyandwi kugira ngo bagire vyinshi babazwa. Vyona subscribe canke sabone kuri hoteli wafyonda kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza ano makuru bagenzawe kandi kugira ngo nabo batoja bacikanwa nayo dushikiriza. Muhuza TV mwaye kaze mwidonido yano makuru. Nkuko natanguye bibabwira mu mfunyapfunyo, tugiye kubabwira ko vya Colonel Uwamahoro ndetse na Côme Niyonsaba barajejwe inyubakwa za Guillaume Bunyoni. Kuva aho Guillaume Bunyoni hafatiwe muri uyu mwaka mu mezi make yaheze, hatanguye kuboneka ubusho budasanzwe, ubusho bugenewe ibihangange vyo muri CNDD FDD, aho umuntu apfungwa ari wenyene akabaho atawe bashobora kuganira. Kwa Bunyoni Ingozi vyari bisa nibigendeka kiri mu ibohero rya Ngozi n'ahatabona abandi banyororo, ariko arafise ikibanza kitari gito ca siporo. Mu gihe hatangazwa amakuru ko ivyumba bibiri vyo mu ibohero rikuru rya Gitega vyoba vyuzuye, vyarahejeje kuzuzwa. Guillaume Bunyoni yungururijwe mu iryo bohero nyene aherekejwe n'abapolisi benshi ndetse n'abakozi b'iperereza. Iyunguruzwa rya Guillaume Bunyoni ni iyunguruzwa ryari rihagarariwe n'ibihangange vyinshi, harimwo umukuru w'igipolisi mu ntara ya Ngozi, umukuru w'iperereza mu ntara ya Ngozi, ndetse n'abandi benshi bari bavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Cane kandi umutekano ukaba wari wakajijwe mu mabarabara aho Guillaume Bunyoni yari ariko anyuzwa. Kuri ubu nkuko narimeje kubabwira vyahinduye isura, Guillaume Bunyoni acinjizwa ibohero rikuru rya Gitega. Benshi bari bazi ko mu vyumba bibiri vyubatswe n'abakozi b'ikigo ubu habahagarikiwe n'abakozi b'iperereza bakuru b'iperereza
Colonel Desire Uwamahoro na Côme Niyonsaba bahise basohorwa ibohero rya Gitega hamwe n'ibintu vyabo vyose kuri uyu munsi wa kane. Amwe mu makuru ava mw'ibohero rikuru rya Gitega akaba avuga ko imbere yuko bagira ahandi hose bajanwa babanje kurenguka imbere y'umucamanza, ariko aho bajanywe ikindi kibanza bimuriwemo kikaba kitari camenyekana. Uyu Côme Niyonsaba yari engineer ajejwe inyubakwa za Alengiyome Bunyoni, akaba yaba muri quartier Kajiji zone Kanyosha mu manuko bw'igisagara ca Bujumbura. Afise imyaka 31, arubatse rwiwe, akaba ari n'umuvyeyi w'abana batatu bakiri bato cane. Kw'igenekerezo ya 20 ndamukiza uyu mwaka w'ibihumbi 2023 isaha 2 z'ijoro n'iminota 40, Côme Niyonsaba nibwo yari ku rugo rwiwe mu Kajiji, aho haza imodoka zibiri za camionette double cabine Toyota Hilux zifise ibiyo bitabona, zarimwo abapolisi bambaye umwambaro w'igipolisi. Ico gihe bashitse ku rugo iwe bafata telefone yiwe, nawe nyene aba arafashwe. Umukenyezi abajije iyo bamujanye n'ico yakoze nta nyishu yaronse, ahubwo batse imfunguruzo z'imodoka yiwe voiture Toyota Tia y'ibara ry'igicu ifise imparati IA 9553, baca bayiha umupolisi nayo agenda ayijanye. Umunsi wa mbere bamutwaye mw'ijoro, nibwo mu gatondo ico gihe bamusubiranye ku rugo iwe yambaye amapingu, atabirato yambaye. Baraheza basaka inzu yiwe, ariko ico gihe bose akaba atana kimwe batoye, aho baciye bamusubirana inyuma. Abiwe ico gihe barihewe, ntibari bazi uwabo ico azira. Côme Niyonsaba akaba yaramaze umwaka akorana na General Alengiyome Bunyoni ku bijanye n'inyubakwa ziwe, bikaba binavugwa ko kandi bikanemezwa ko ariwe yubakishije ya ngoro ya Bunyoni yo muri Nkenga Busoro. Afatwa vyavugwa ko ubutegetsi bwikeka ko Bunyoni yoba yaranyegeje amafaranga n'ibigwanisho mu nyubakwa ziwe. Kumbure ngo nivyo bari bakeneye kubaza Côme Niyonsaba. Ico gihe abiwe basavye ko uwabo yorekurwa ahejeje kubazwa, ariko siko vyagenze kuko n'ubu agipfunzwe. Nkuko nabibabwiye, Desire Uwamahoro nawe yasohowe ibohero rya Gitega. Uyu bikaba byananavuzwe ko kandi kw'igenekerezo ya mbere ukwezi kwa gatanu uyu mwaka ariwe yari kurasa umukuru w'igihugu Nyanicubahiro Varisito Ndayishimiye, ubwo yari kuba ariko arashikiriza ijambo ku benegihugu. Hakaba hari ku munsi mpuzamakungu wahariwe abakozi n'akazi kw'isi yose. Igihe ivyi dosiye vya Alengiyome Bunyoni vyatangura gushuha cane, amabohero atandukanye yaragiye yakira abegereye Bunyoni. Ico gihe ibohero rya Mpimba ryakiriye uwari umushoferi wa Alengiyome Bunyoni batazira Shinwa. Ibohero rya Muramvya rikaba ryarakiriye uwundi ataramenyekanye izina, bamwe bavuga ko yoba nawe yari mu bashoferi ba Bunyoni nyene. Ibohero rya Gitega ryakiriye Desire Uwamahoro, n'umwe mu bahora bagendana na General Alengiyome Bunyoni. Hari kandi n'uwajanywe mu ibohero rya Burure. Kumbure n'ayandi mabohero yaragiyeyo abandi bakorana na Bunyoni. Aba bose bagifatwa, umukobwa wa General Bunyoni yari yamenyesheje ko ico gihe se yari yimuwe, ariko akaba atari yatomoye ikibanza yajanywemwo. Ico gihe akaba yari yavanywe mu biro bikuru vy'iperereza ajanwa mw'ibohero rikuru rya Ngozi. Yavuze ko kandi umuryango kuri ubu ufise amakuru, kugeza ubu ufise amakuru avuga ko amagara ya Bunyoni atifashe neza, mu gihe benshi batari banarekuriwe kumubona. Darlene Bunyoni yavuga ko Côme Niyonsaba yaborejwe igufa cane, kandi ko yagizwa kuba yarafashije Bunyoni kunyegeza amahera igipolisi cari cagiye gusaka iwe, akaba ari navyo vyatumye ngo nawe baja gusaka muhiriwe ngo barabe ko ata mahera bahatora.
Desire Uwamahoro we aracabazwa vyinshi kurekurwa kwiwe bamwe bavuga ko biri kure cane ngo nubwo Côme Niyonsaba uyu engineer yajejwe inyubako zose za Lengiyome Bunyoni yotanga amakuru kungene vyose ibikorwa vyose vyagiye bikorwa. Desire Uwamahoro we bijanye n'amabanga yarajejwe mu rwego rw'umutekano no kwivuna abansi mbere ko yaranarongoye ibiro vy'igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko mu gihugu. Uyu ivyo bitazoroha kumugarukana mu gihe bavanywe ibohero rya Gitega n'utwabo twose bakarenguka imbere y'umucamanza ariko bagahindurirwa ibibanza bitamenyekanye. Benshi baracibaza ushobora kuzojanwa muri ca kibanza kimwe gisigaye kizoba gifatanye n'icumba Lengiyome Bunyoni kuri ubu ariko arabamwo mwibohero rikuru rya Gitega, mbere ko bamwe banavuga ko ashobora kuzojanwayo umuntu atinywa cane n'abategetsi. Reka turindire turabe ikizoja habona natwe tuzokibashikiriza abanywanyi bacu. Ndabakengurukiye rero mwe tubanye muri ano makuru yaragizwe ko muri kano kanya fyonda subscribe canke sabone kuri hoteli wafyonda ko kugira ngo utoje ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe kandi aho babaherereye hose kugira ngo batoje bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuhoza TV Imana ibahezagire.